canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura, uba uriko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabahaye mwiriwe bakunze ibiganiro vya Radio NDERAGAKURQ kaze makuru yo muri no joro akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abene gihugu muri commune ya Mishiha intara ya Cankuzo kugwiza umwimbu kugira abantu ivyo bazoshora mu isoko ya kijambere ya Kirehe bariko bariyubakira muri iyo commune nyene, agasaba kandi abazodandariza muri iyo soko gukorera mu makoperative. Abasavye kugura amashure n'ibisata bishasha bahamagarirwa gushira imbere ibisata vy'imyuga kuko ariyo ntumbero ya leta. Ivyo ni vyashikirijwe na Serge Ndereyimana yaserukiye umushikiranganje w'indero hari mu nama n'abegwa n'amashure yigenga kuri uyu wa gatanu. Nayishira hamwe gita imfuvyi n'abapfakazi ivomera abandi ngo rirashimishwa n'intambwe rigeze ko mu gushira mu ngiro imigambi giyemeje yo gufasha abatishoboye. Uko bamaze kubakira inzu zitatu abapfakazi imfuvyi nazo bakazirihira amashure. Amakuru saya gusa sangwe kaze mu idonido ni mukanya. Nadia Nshimirimana ni wariko aramfasha kugira amajwi abashikire neza. Therese Yabonimana nje ndiko ndabashikiriza ndasuye kuba ikaze mu idonido. Abene gihugu wo muri commune ya Mishiha intara ya Cankuzo bahamagarirwa kugwiza umwimbu kugira baronka ivyo bashorera mu isoko ya kijambere ya Kirehe bariko bariyubakira muri iyo commune nyene. Ako kamo bagatewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri wa gatandatu aho yari yifatikanije n'abo bene gihugu mu bikorwa rusangi vyo kubaka iyo soko. Umukuru w'igihugu yasavye kandi abazodandariza muri iyo soko kuja hamwe bagakorera mu makoperative. Tumutege yompi. Kubaka ikintu nk'icyo atafashanya irimo hamwe bwe muramaze kwiba bidegembya. Iyi soko muyejeje muze mucyampamagara tuzosangira umunsi mukuru kabisa kuko yari akamwemwe. Mugende rero mukore muronke ivyo muhashorera ntagiye abantu bazoza baje gusuma. Umwe wese avuga ati jewe iyi soko ingiriye neza kuko nzoshora urukwavu, nzoshora igitoki, nzoshora ibigori, nzoshora amasaka, nzoshora impene, nzoshora amata. Umwe wese ategeze kurondera ikintu ashobora gushora. Umuntu atagira icyo ashora bari umukene ndababwiye abari umworo none utagira icyo ushora uzogura ibati gute, uzogura karato gute, uzogura agahuzu keza gute, uzogura isabuni gute utagira icyo ushora. Umwe wese agende yigiriye inama ko ateza kuronka icyo ashora. Idayimoni itera ubunebwe dusenge tuyirukane dukore. Ndakene ko mu Burundi bwose ata murundi numwe yobura akantu ashobora gushora. N'icabwenge ndababwiye shora ubwo bwenge bwanyu reka nabwo n'igicuruzwa mwebwe abadandaza bo ngaha mwese nimugire koperative imwe muzobona ikintu kimwe bidateze. Abantu bagiye hamwe itunga ni kashi. Umwe abafise ibyo adandaza uradandaza ibi nawe ibi mugaca muvuga muti sinzosubira kuja kurangura ahandi, reka duteranye twese ivyo byose ducuruza tugire koperative ibiranguza. Wowe uzoja kurangura ifarini, uwundi azoja kurangura amasabuni muri koperative iwabo. Nimumva ko amahera gumwe turuna muri bo nyene mukeye kabiri mugabura musanga umwe wese acagura umuduga. Ejo nimwe muzoca muvuga muti ko ibarabara ritevye reka tugiye yubakire twebwe. Niko amahera mwamwe yafise ntimwaza ko amahera nayo gushishikarire magi Imana ngaha kwisi. Ico ituma rero twese twakwama twitwararika gukora. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi muyavugwa mu gisata c'indero ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bubicishije ku mugwi w'umunyamabanga ntayegayezwa ushingwa bikorwa burije inyigisho shure shingiro n'inyuma ya shure shingiro bwaratunganije kuri uyu wa gatanu inama n'abegwa n'amashure yigenga basavye kugura amashure y'ibisata bishasha. Uwaserukiye umushiranganje Serge Ndereyimana akamenyesha ko intumbero kwari kubamenyesha ukuntu ayo madosiye batanze ariko arigwa bongera babibutsa amategeko abagenga, akabahamagarira gushira imbere ibisata vy'imyuga kuko ariyo ntumbero ya leta. Ni nkuru ya Epimake bamboneyeho. Iyo nama yabereye mu nyubako z'ishure ETS Kamenge ikaba yarirongowe n'umunyamabanga ntayegayezwa nshingwa bikorwa ajejwe inyigisho za shure shingiro inyuma ya shure shingiro Serge Ndereyimana. Nkuko yabimenyesheje intumbero nyamukuru ngo kwari kubamenyesha aho ibijanye no kwiga amadosiye batanze basaba kugururirwa amashure canke ibisata ageze batibagiye no gusubira kubibutsa amategeko abagenga. Kabaya karyo ko kugira ngo tugaruke
barabire hamwe mu bijanye n'ivyasabwe bashize mu madosiye banukiye ubushikiranganje bifuza ko mu mwaka w'ishuri kurikira bashobore nabo kugururirwa bisunze amategeko. Yari muri iyo ntumbero cyane yo kubereka ibisabwa n'amategeko no kubereka ivyo bo kwisunga kugira ngo bashobore kugura, kuko biraboneka no mu kazi ka misi yose ko duhwana n'ibibazo muri abo bunganira leta, aho tuguma twiyumvira ati mbega boba imbere yuko basaba kugururirwa igisata canke kiriya boba bazi ibisabwa. Nico gituma twashatse yuko tutangura kugira inama nabo babone ibikenerwa n'ibibarindiriye. Uyo ajejwe gukurikirana iby'inyigisho mu mashure shingiro n'inyuma ya shure shingiro aramenyesha kandi ibikuru bikuru bisabwa ku murundi wese yifuza gushinga ishure ryigenga. Ubwa mbere ho nuko habaho cyo bita ishirahamwe, cyo bita association sans but lucratif, ishirahamwe ridashira imbere inyungu bavuga nk'izamahera. Iyo association itegeza kuba yemewe n'umushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ikindi naco tudashobora kwibagira nuko uwo muntu asaba ategeza kwerekana ko afise aho abo bana bazokwiga, no kuvuga ibijanye n'inyubakwa. Ntushobora gusaba ngo wigishe udafise inyubakwa. Inyubakwa irashobora kuba ariyo wiubakiye canke ariyo wakotesheje. Hanyuma ikindi naco ntabanduka nuko dutegeza kubona ko weretse leta intumbero y'inyigisho, kuvuga le programme de formation, tukabona ivyo utegura mu bijanye no gutegura inyigisho z'indero mu Burundi. Abo barongoye amashure yigenga nabo nyene barashima ivyo biganiro n'abarongoye ubushikiranganje bw'indero, bagasaba ko inama bene izo zogwizwa, ndetse ngo birakwiye ko ku bikoresho by'ishure bakura hanze leta yo bakurirako amakori n'amatagisi, nkuko bivugwa n'umuyobozi w'ishure Amakuru David ryo mu Carma Placide Nzitonda. Mbanje gushimira leta ku kigoro yagize ko gutuma ko abafise ico baterera mu nyigisho. Batubwiye ko ari inama ya mbere, twosaba ko ziraba kugira ngo batumenyeshe biriko birakorwa n'ubushikiranganje, hanyuma dukeburane, hanyuma dufashanye mu kurera abana b'igihugu. Hanyuma ikindi nuko twasavye ko boza baratworohereza mu kwinjiza ibikoresho vya nkenerwa, mu kwinjiza ibikoresho nk'ibitabo, nk'ibikoresho nyabwonko, ama ordinateur. Twabasavye ko boza baravugana na OBR kugira ngo ivyo bikoresho bishobore kwinjira bitavunye ayo mashure, ku buryo abanyeshuri bose bashobora kubironka bitabagoye muri ubwo buryo. Abaserukiye ubushikiranganje bakaba babemereye ko ivyo bashikirije bagiye kubivugana nabo vyega, bakaba banabasavye ko mu gihe bariko barasaba ibisata vyugurura bo kwisunga intumbero ya leta yo gushira imbere ibisata vy'imyuga. Epimaki bamboneyeho urakenuye. Tukiri mu makuru avugwa mu gisata c'indero, ubuyobozi bw'ishure ETS Kamenge burahumuriza abatereye bose muri yubire yimirije ku buryo batanze bukoreshwa ku mugaragaro. Ivyo bivugwa na Jean Bosco Nzitonda arongoye iryo shure mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo bahimbaze iyo yubire, agahamagarira ahubwo abemeye kugira ico batanga ko babikora kuko imisi iheze. Ni inkuru ya Ahmad Masudi Mugiraneza. Nkuko vyemezwa n'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya ETS Kamenge Jean Bosco Nzitonda, ngo imyiteguro iri kwigenda neza kuko mu mahangiro bihaye harimwo ugusanura iryo shuri na cane kurisiga. Ubu ivyo bikorwa bikaba biriko birakorwa. Imyiteguro y'ego rubanza rero twigijije kure, kuko ngira ngo murandabona yuko nk'ibijanye no gusiga inyubako zimwe z'ishuri na cane duhereye kuri inyubako dukoreramwo, aho ubuyobozi bw'ishuri bukorera n'abandi bakozi basanzwe bajejwe n'uvuga service administrative, mbona ko izo nyubako ziremvye bazisiga. Kandi turafise umwizo kumengo no munsi ku mugoroba baza barangije gusiga inyubakwa, ejo naho batamwe gusiga inyubakwa y'uburaro bw'abanyeshuri. Ubwo nabwo nyine nabona batanguye kandi turana ko ibikorwa bigana neza ko n'abakozi bariko baragusiga n'abakozi bakwiye. Imyiteguro si yo gusa rero, twarakoze n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bijanye n'imyiteguro y'urubanza. Tuko turabira turana ku rubanza ruzogera neza kandi aho tugejeje turafise umwizo udasanzwe y'uko urubanza ruzogera neza cyane. Uyu muyobozi avuga ariko naho biri uko ko utugorane two tutabuze, kubera amahangiro bari bihaye babona yuko harayo badashobora gushikako kubera uburyo budakwiye. Umuntu agategura urubanza n'ibyo arahura n'ibibazo, naho ibintu ntavuga ati ibintu ko bigana neza. Nk'ubonye nk'unye nk'icyo twogereza gushikiza nko muri aka kanya, nk'ibazo bimwe two turahura navyo, nivyo nk'urashaka gusanga ari imigambi twateguye myinshi kuzoshikako, mugasanga imigambi dushaka kwishikako kubera mu mvu z'uko uburyo budakwiye, no kuvuga ibikoresho nk'amafaranga. Ariko icyo twoshimira abagira neza bamaze kudushigikira, kuko n'ibikorwa byose bona tubigejeje nuko hari abantu bamaze kuduterera, bamaze gutera ishuri muri fata mugongo na cyane mu kwitaba kamo twabateye iyo kuri ishuri fise urubanza rwa yubire
umuntu bazogira ngo baterere ishuri aho rero twoshimira bamwe nkabize kuri ishuri rya ETS Kamenge bamaze gico bamaze gukora n'abandi bagira neza n'abandi bakunda igihugu na cyane cyane dushize imbere kaya kama kanyecubera umukuru w'igihugu yamavuga ati uteye imbere teze imbere n'abandi aho rero tumaze ko nakora abantu bafise umutima wo gukunda igihugu muri abo rero turabashimira tukanagutaka muri n'abandi bafise ico biyemeje mu gataco barashikako umuntu amaze kugira ngo kame mu rubanza ruzebwe neza. Jean Bosco Nzitonda arasubiriza umutima mu nda abaterereye bose yuko uburyo batanze buriko bukoreshwa ku mugaragaro akanavuga yuko uwo wese yagize icyo atanga bazogira urutonde hanyuma bakagwerekana umwe wese akamenya icyo yatanze nuko cyashitse aho cyategerezwa kuja. Twibere tuko turaraba neza kubone ko atanga intererano mu gushikirishwa n'urubanza twategekanye neza mu nama zogirana y'umugwi ujiri gutegura urubanza yaguye ko twovugana uko twosohora urutonde rw'abantu bose amamaze bw'ico bakoze kugira umwe wese abone ico yaterereye ko cashoye gushika mu buzima bw'ishuri noneho banabone nuko ico kintu yaterereye ico camariye iryo shuri. Tubibutse rero ko urwo rubanza rwa yubire y'imyaka 75 ruzohimbazwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Ndamukiza uno mwaka. Nanezerewe mbonye ugwaruka rwo mu migambwe itandukanye haje Ngozi baraduhaye akarorero mu Burundi bwose aho ugwaruka rwo mu migambwe yahora ishihana usanga bose bari kumwe muri koperative bariko bakorera hamwe bagwiza umwimbu numva bacungerera umutekano hamwe none mwagwaruka ntagire umunyepolitike asura kubahenda ndabibiri banga umunyepolitike ashaka gushaka ku kintu aragenda kugwaruka ngo cinyuma yanje kubera babona mufise inguvu ashitse kuri ca giti arabibuka aca yimanukira ntamuzosura kumubona muzosura kumubona mandi heze mugabo wewe wagiye kugara impande yiwe gusa aho wari kuvuga uti oya dukeneye abanyamigambi bagerera dutegura imigambi twikorera akazi. Kwisaha imwe ijoro irenze iminota 42 turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ishirahamwe gitaho imfuvyi n'abafakazi ivomera abandi rigizwe n'abanywanyi bane 150 rirashimishwa n'intambwe rigezeko mu gushira mu ngira imigambi yiyemeje yo gufasha batishoboye. Umukuru w'iryo shirahamwe Daniel Ntirandekura akaba amenyesha ko bamaze kubakira inzu zitatu abafakazi imfuvyi nazo bakazirihira amashure. Daniel Ntirandekura akavuga ko yashinze iryo shirahamwe afatiye ku buzima yabayemwo akanamenyesha ko bafise umunsi mukuru wo kumenyekanisha ivyo bakora ku igenekerezo rya 10 Rusama muri komine Gashikanwa intara ya Ngozi. Nabanje kuraba ubuzima nabayemwo jewe mama yapfuye mfise imyaka 7 hanyuma papa carasara cantangura kuba mu buzima budasanzwe bw'abamayobobo narabaye mu bwo buzima bubi kuje imyaka 15 niho nabona ubuzima bw'ubupfuvyi ubuzima bw'ubupfakazi nabwo ndabuhamvya canunyumvira gutanguza igikorwa buke buke kugira ngo ndabe izindi mfuvyi ziko ziracaho naciye ico nokora kivuye muri jewe hamwe n'ubundi afise umutima nk'uwo mfise kigafasha umuntu agowe imfuvyi ishirahamwe vomera abandi ni ishirahamwe ridaharanira inyungu za politike canke impembo rifasha imfuvyi n'abapfakazi uburyo tuba dufise turarondera umupfakazi tukamuronsa uburaro bwiza muri market tumaze kubaka inzu zitatu hanyuma imfuvyi nazo dushoboye tukazisha mu ishure muri uyu mwaka tuko twitegura kubakira umupfakazi mu ntara ya Makamba bishobotse no mu ntara ya Bururi bishobotse no mu ntara ya Cibitoke ndetse turafise n'umugambi wo kurima ibiraya umuceri biharage kugira ngo za mfuvyi rutunze zironke ivyo gufungura canke mu buryo bwo guteza imbere ishirahamwe n'abandi bokumva bo dufata mu mugongo turabaye kazi muri iyo ntumbero nyene turafise urubanza rudasanzwe mu ntara ya Ngozi muri komine Gashikanwa aho tuzoba dushikiriza inzu zibitwa abafakazi babiri no gushikiriza ivyaranguwe hamwe n'imfuvyi dusanzwe rutunze ahi Bujumbura hari imfuvyi zivuka mu ntara ya Muyinga muri komine ya Gashoho ku mutumba wa Gwimfizi zabuze se na nyina bakiri bato vomera abandi twarabatoye turabashira mu ishure ubu turabapangiye baba mu bukirasazi bwa Kinama mu gisagara ca Bujumbura ni ibiro turiko turakora. Oya akaba yari Daniel Ntirandekura umukuru w'ishirahamwe vomera abandi mu gisata c'uburimyi naho uburimyi ngo bwifashe neza mu ntara ya Muyinga kandi ngo bariteze umwimbu ushimishije w'ibigori ivyo nibishikirizwa n'umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Muyinga Denise Ndaruhekere uyo muyobozi akamenyesha ariko ko umwimbu w'ibiharage wagenze nabi kubera ihindagurika ry'ikirere ryatumye imvura igwitevye igacereza umwaka wirima tumukurikire.
uburimyi bwifashe neza muri rusangi ariko muri iki gihe harabonetse umwimbu muke kuri iri rima ry'urutasi cane cane umwimbu w'ibiharage ahanini vyavuye kwihindagurika ry'ibihe mwarabonye ko imvura yaguye itevye abantu bamwe batagiteragira hariho abashoboye guteragira nabo n'ubundi ahigwiriye icigwa nabi iravyonona ariko umwimbu w'ibigori warabonetse bishimishije ahanini ingorane yavuye ku ico cihindagurika ry'ibihe ibigori vyarabonetse n'igisata kijejwe uburimyi caratubwiye naho waca urabona ko bimeze neza barimye impeshi naho nyene twizera ko bizogenda neza mugabe naho kandi ikindi kibazo nijanye n'imvura iguye ugasanga kwaye ibintu ubundi ibiharage vyari vyifashe neza aho tubibona. Inkuru ya nyuma y'aya makuru abakangurira amahoro bo mu ntara ya Bururi ngo bagiye gushira ingufu zidasanzwe ku mugwi w'abasangwa butaka bagiye hamwe ngo bimara ubukene ivyo vyashikirijwe na Murengayire Jema asanzwe aserukira abakangurira amahoro mu ntara ya Bururi ni nyuma yaho abakangurira amahoro mu Burundi bwose bari bahejeje kwemeza ivyo bazorangura muri no mwaka kuva muri no myaka kuva mu mwaka wa 2023 gushika mu 2028 agasaba abakangurira amahoro bose kudacika intege kuko ngo ivyo bakora bibaha iteka. Mu vy'ukuri abakangurira amahoro bari ku kivi barakora aho baherereye baragerageza baratatura amatata aho baherereye bararinganiza ibiganiro mu kibano baraba hafi imiryango ariko rero hariho n'iyindi ntambwe yo gushiraho imigwi yo kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka mikoro jewe rero ico ngiye gushira imbere gusumba ibindi no kugira indinganizo yomfasha kubahimiriza bishobotse mbere nkabaherekeza muri ivyo bikorwa byo kwiyungunganya kugira ngo baronka mikoro ngira ngo nzoshire ingufu zidasanzwe ku mugwi mushasha w'abigeme n'abakenyezi babasangwa butaka abatukunda kwita abatwakazi ibikorwa vyabo ahanini bihagaze kwibumba barabumba inkono ariko kandi barabumba inkono z'udusharizo bashobora gushamwa amashurwe barashobora kandi kugira n'ibindi rero nzoza ndaraba ivyo bariko barakora kandi dushira ku isoko abantu bakabihurumbira bakabigura barumvise yuko turi mu bikorwa by'iterambere baravuga bati na twebwe tugira umugwi kugira ngo bashobore kuza barashira ku isoko ivyo bariko barakora nawe nyene baronka mikoro bareke gusega bareke kuguma babona yuko ataco bashoboye batera intambwe abakangurira amahoro ndazi neza yuko ari abakenyezi bakerebutse n'abakenyezi bakwiye igihugu cose akamono batera sakandi bacika intege ngo nukubere ko ataburyo dufise iki cuko tukorera ubuntu ataco turinze gusaba biduha agaciro kadasanzwe biduha ukumva yuko tufise ico tumariye intara turimwo n'igihugu cose. Ni kuri inkuru rero duciye tuzira ko ano makuru ariko kuba dufatiye mu nzira tubasubire mu ngingo nkuru zari ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira bene gihugu muri commune ya Mishiha intara ya Cankuzo kugwiza umwimbo kugira baronka ivyo bazoshorera mu isoko ya kijambere ya Kirehe bariko bariyubakira muri iyo commune nyene agasaba kandi abazodandariza muri iyo soko gukorera mu makoperative. Abasavye kugura amashure n'ibisata bishasha bahamagarirwa gushira imbere ibisata vy'imyuga kuko ariyo ntumbero ya leta ivyo ni vyashikirijwe na Serge Ndereyimana yaserukiye umushikiranganje w'indero hari mu nama n'abigwa n'amashure yigenga kuri uyu wa gatanu nayishira hamwe gita y'imfuvye n'apfakazi vomera abandi ngo riyashimishwa n'intambwe rigeze ko mu gushira mu ngira imigambi yiyemeje yo gufasha batishoboye kuko bamaze kubaka inzu zitandatu z'apfakazi imfuvye nazo bakazirihira amashure. Ningaha rero duciye dusozera ano makuru twabateguriye nkabashimiye mwebwe mwese muyakurikiranye nshimira Nadia nshimira Imana yafashije kugira amaju bashikire neza Therese habona Imana niko ndabashikiriza nkaba ndabasezeye mugira ijoro ryiza.